iyo abantu bavuze ko twaremwe n'Imana mu bivuga kwiki iki ni kibazo cabajijwe Sadhguru akaba ari umuntu akomeye cyane ni umwe mubono kwitaba maître spirituel bigisha bitandukanye akomoka mu Buhindi akaba agenda arigisha mu bihugu bitandukanye bigize iyi si yacu. Rero iki ni kibazo cabajijwe mu maître spirituel abazwa nimba koko twaremwe n'Imana. Ibyo yishuye mu bikurikirane kubera ko ntashoka tanga inyishu ko nyene ntagira ko abanza gusigura ibindi bintu. Yishuye rero ati uko biri kose nta muntu numwe yiremye, ati biturabizi cyane. Ati rero ivyumviro vy'Imana cyangwa ukuntu tubona canke twiyumvira Imana bishobora guhinduka bivanye n'imico y'ahantu canke bikavana n'umuntu kanaka. Imico itandukanye, abantu batandukanye babona ugutandukanye ico bita Imana. Abantu rero baribaza nk'akarorero iyo umuntu ava, murabona ko twese tubona yuko umuntu ava mu nda y'umuvyeyi, ariko umuvyeyi si wese si wavyara isi yose, si wavyara l'univers canke nono kwita ibi byose mubona bidukikije. Rero umuntu akomeza kwibaza ati none ibi byose bivahe, byavuye he? Quelle est l'origine de la création? Niye nkomoko yiremwa by'ibi bintu. Arabandanya rero yishura ati nk'umuntu dutegerezwa kwibaza tuti uko biri kose hategerezwa kuba hari ikintu canke umuntu yicaye hejuru ya byose, akaba ari we yaremye byose, akaba ari we aganza byose. Rero muri la religion monothéiste novuga nk'akarorero muri christianisme barigisha yuko hari Imana isumba byose, kandi bakaba batwigisha yuko yicaye hejuru ahantu bita mwijuru, hanyuma ikabitubona twese ibyo duko turakora. No kuvuga ukoze ikintu ciza irandika, ukoze ikintu kibi ikandika. Bero bacha batubwira ati hazoba umunsi w'imperuka, umunsi bita le jour du jugement dernier. Ico gihe rero wowe bazoguhamagara bace baraba hamwe Imana yandika, no kuvuga wa muntu ari hejuru ya byose arabe ibyiza wakoze nibibi wakoze. Basanze ibyiza ari byishi uzotuja mwijuru, hazoba hari imiryango ibiri, umwe winjira mwijuru canke le paradis, hano hazoba hari umunezero hameze neza, nibyo bihembo uzoboronse. Abandi basanze bakoze ibibi byinshi, hazoba hari undi muryango uja mu muriro naho nyene utazima, kikaba ico gihano kizoba carateguwe. Niko babyigisha, ariko nkuko tuzobikurikirana mu yandi ma version tuzobona yuko hariho abatabivuga guca, hariho abatabibona guca. Ibyo tuzobigaruka ko, reka tubandanye n'ivyo Sadhguru yishuye umuntu yamubajije ko Imana ariyo yoba yaremye byose. Arabandanya avuga ati rero ati ikintu gikomeye ku kiremwa muntu ati nukumenya yuko ibyo atabizi nyene. Ati mugabo ngaha ati ikigoye ingorane hari nuko abantu ibyo batazi baca bavyizera uko nyene. Niko yishuye ati igihambaye ku muntu nukumenya yuko ibyo atazi atavyazi nyene. Ati mugabo ingorane nuko abantu ibyo batazi baca bavyizera uko nyene. Arabandanya yishura umuntu aho yakomeje kuvuga ati nyimba amufise ubwenge, ati mwategerezwa kumenya ko ibyo mutazi
atavyo muzi nyene. Ati mu gihe wemeye ko ikintu atacuzi amahirwe yo kukimenya aba menshi kubera ko ucugira curiosité ucugira ubushake bwo kumenya ico kintu hanyuma ukagira umwete atariko mu gihe wemeye ko ikintu ukizi ati ubushake bwo gushakisha buca buhagarara urumva urabizi nyene bihagarariye aho nyene wabomeye ko ibintu bizi ati iyo umuntu yemeye ko ikintu atacazi ubwenge bwiwe buca buja hejuru kugira bugishakishe burondere inyishura cyane cyane yuko umuntu asanzwe afise curiosité naturelle cyo no kwita gushaka kumenya ibintu rero iyo wemeye ko ikintu atacuzi ubwonko buca bugerageza kurondera inyishi y'ico kintu. Rero abantu yavuga ati abantu benshi bavuga yuko ibintu babizi akenshi usanga bakora ibintu by'ubujuju gusa usanga bakora ibintu by'amaroregwa timubonye yuko ikintu mutakizi ikintu atacuzi nta numwe mugwana nta kibazo nta ntambara wowe ucurondera kwiga ukamenya kurondera ubumenyi ukamenya kurondera inyinshi ico kintu atari kuvuze ko ibintu bizi akenshi nyino situbayemwo ni ntambara kica kibi kibazo kuko usanga uri kuragongana n'abandi bavuga ko babizi urumva acaba matati ati arabandanya avuga ati twebwe abantu ati twisanisha n'ubwenge bwacu aho kwisanisha n'ubujuju bwacu mwatahure neza avuga ati abantu twisanisha n'ubwenge bwacu aho kwisanisha n'ubujuju bwacu ati kuko niyo wovuga yuko uzi ibingana gute niyo woba warasomye ibitabo bingana gute warazungurutse ama biblioteke yose yo kwisi warasomye ibingana gute warize amashuri angana gute ati umenye yuko ubumenyi bwawe ari buto cyane ugereranije n'ubuzima turimwo ati rero ukutamenya ico no kwita ignorance ku muntu nta mupaka bufise ni sans limite ariko ubwenge dufise ni buto cyane gereranije ati rero niwisanisha n'ubujuju bwawe uzoba umuntu atagira umupaka nawe uyumvire ikintu kitagira umupaka uko kiba kingana abashatse kwerekana yuko mu gihe uzisanisha n'ubujuju bwawe uzoba umuntu akomeye cyane muribuka n'amajambo incabwenge akaba yari umufilozofe yitwa Socrate ni Socrate yego yavuze ati ico nzi ico nuko atana kimwe nzi ce que je connais c'est que je ne sais rien ce que je sais c'est que je ne sais rien yashatse Sadhguru rero kuvuga aya majambo y'uyu mufilozofe Socrate niwemera yuko niwisanisha n'ubujuju bwawe ukemera ko atacuzi uzoba umuntu akomeye cyane. Iyo umuntu rero yemeye ko atacazi acaba attentif aca yitaho ibintu aca kimene babwira aca bakiriye agashaka kurondera inyishu y'ico kintu atazi kuko arabana yavuga ati ubumenyi bwose dufise les savoirs scientifiques la technologie dufise iyo biravye neza ukaba attentif ukavyitegereza neza udosanga mu byukuri atana kimwe tuzi ati aravuga ati na atome ntayo tuzi mu bisanzwe atome ni twa tuntu duto tutaboneshwa amaso tugize ibintu ubu nk'akarorero murabona ibintu dufate nk'igiti urakibona ukabona ko ari igiti kinini mugabe ico giti kigizwe n'utuntu twishi cyane hariho
ico bino kwita amaserire canke utunyangingo natwo tukaba tugizwe n'amamolekile. Ayo mamolekile akaba ari utwo tu atome nyene twagiye twishira hamwe dukora ayo mamolekile. Ayo mamolekile nayo mukaba mwumva yuko agizwe nayo ma atome. Rero abashakashatsi basanze mu by'ukuri atome atayo bazi neza. Iyo bagiye kuzirabira muri laboratoire barazibona, mugabo ntibashobora gutahura atome icari ico. Barazifatanya bakazikoramwo ibintu, dufate bakazikoramo nk'amabombe, les armes nucléaires, tugakoramwo umuyaga nkuba, ariko ntidushobora gutahura les atomes canke utu tuntu icari ico. Iyi ni ingingo tuzogarukako kuko cobe kindi kiganiro kirekire, ariko ahashatse kwerekana yuko mu gihe tutazi utu tuntu tudashobora no kumenya le monde canke ibi bintu tubona bidukikije, kuko ibi bintu bigizwe n'utwo tu atome, n'utwo tuntu duto twebwe tudashobora gutahura, tutazi. Rero uvuze ngo je connais, est-ce que tu connais quoi? Abantu baciye ubwenge bazi ko ils ne connaissent rien, ils ne savent rien. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils savent rien. Nibi rero bashatse kuvuga. Rero ubiravye neza mu by'ukuri usanga atana kimwe tuzi. Yavuze ati jewe mu myaka 4 iheze, ati niho natangira kwitaho ibintu nkaba attentif, nkaba curieux, nkaraba nk'ibintu nkabyitondera. Nk'ubu umuntu ampaye amazi ndabona ko ari amazi nkayaraba, nkayanwa, nkamya yuko ndanyoye inyota ihera, ndazi ko ndayakoresha, mugabo mu by'ukuri sinzi amazi icari ico. Sinzi amazi icari ico. Nuko yagerageje kwishura umuntu, arabantu yavuga ati wewe iyo ubonye ubunyegeri ati uramaze kubwitondera ukaburaba, ati ukaba attentif ukaburaba neza. Ati jewe naramaze imyaka myinshi ndi kumwe nabwo ndabwitegereza, ariko nasanze ari biremwa bikomeye cyane. Ati na mashini atangaje. Ati rero umuntu yaremye ubu bunyegeri, ati umuntu yaremye ibi biremwa, ati yabaye attentif nkuko yabaye attentif cyane nkuko yavyitayeho mu gihe yari kararima abantu canke ibindi biremwa ubona nka bikomeye nk'ibiti, les éléphants, ibi byose yabaye attentif nkuko yari kararema ubwo bunyegeri. Ati iyo nk'akarorero uriye ibifungurwa bawumva ushonje, hanyuma ugafungura ukumva inzara iraheze. Ati nukuvuga byose ko bibera indani muri twebwe, bibera à l'intérieur, ati ntibibera hanze. Ati rero twokomeza yuko la source de la création, amuhumve neza, canke inkomoko yiremwa ibera indani, itabera hanze. La source de la création, c'est à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ati igihambaye nukumenya rero inkomoko yiremwa y'ibintu. Ati hari amajambo menshi akoreshwa kugira batanga isiguro y'isoko yiremwa, benshi bakoresha Imana. Bakoresha Imana mu gutanga isiguro y'inkomoko yiremwa, mu gutanga l'explication de la source de la création. Ati rero iyo niyo nsiguro yabo, kubera ko badafise yindi nsiguro y'inkomoko yiremwa, bashobora bavuga ngo ni Imana yabikoze. Rero hari amazina menshi kukijanye niki, abavyita Imana, hari nabandi bavyita ukundi, dufate nka Spinoza we yavuga yuko ari la nature. La nature ngerageje ni ibintu byose bidukikije byose hamwe bigira ico bitara nature. Nawe rero ikaba ariyo nsiguro yiwe yatanga mu kwerekana inkomoko yiremwa y'ibintu.
ariko rero aba bose quelle que soit la source l'onno dutanga tuba turiko turerekana tuba turiko turasigura inkomoko y'iremwa ry'ibi bintu byose. Ngiyi nyishu yagerageje gutanga kuri ikibazo yabajijwe sinzi yuko mwayitegereye neza kuko ubu mu maître spirituel n'umuntu atishuriraho udatahura neza udategera neza cyane ngo usubiremwo ivyo yavuze udashoka utegera neza ivyo yavuze. Nkaba ndabashimiye tuzosubira.